umviza mukazana wanje twayaze vyinshi nticanzanye ngaha gikuru sikindi bishaka umbwiza ukuri wishire mu kiringo uno musi ndakomeye kunyita umuvyeyi wishire mu kiringo kwa umuvyeyi wawe umbwiza ukuri iyo nda ni yande mbwiza ukuri no shaka ndakubwiza ukuri nyabaki ukuri kuhe ntakubwiye mbwiza ndakubarira ujya mugore nguma numva ko hari umugore aguma kwandama yuko wamutwaye umugabo kandi niyo nda ari nyeya mugabo wiwe nanje rero nashaka umbwiza ukuri nk'umuvyeyi isi cyose ivugwa wewe ko uvye umugabo w'abandi ari we yaguteye niyo nda niyo mpamvu nashatse ndakwegere umbwiza ukuri nta kindi nkeneye mama uri umuvyeyi nubaha nkunda ko waramvyariye umugabo enda mfise ntiyatarasisi nta wundi mugabo ndigera ndyamana nawe atari umuhungu wawe tarasisi ndarahiye ni imbere y'Imana shake mpfiranye n'imbere yawe umugore ati nyuma umugabo wiwe niki ukwinda kubwira nigifagisho gifaso ubona ko nakwiyegereje nk'umwana mukazana byose uvyazi kuwa kabiri harageze witaba urubanza kandi nurya mugore watwaye umugabo ntihazobari ikintu no gusaba cyane urubanza tuzoja umwana kwa kabiri tuzoja mama kwa kabiri tuzoja uzone ya costume yirabura urumva ko kwa kabiri ari urubanza nzokwicara imbere umwana wanje tarasisi uno munsi ngende kurarana nawe cyo nakubwira coco mama uwo mugore ko uravuga nta kibazo nagende yitwara iyi ibyago bije biza bikurikirana hari umunsi nzotwenga hari umunsi izuba rizocana ibibazo ndiko ndacamwe byose Imana irayibona kandi izompanagura amarira narize yose nta kibazo kumugureza nk'umujana Asisi no wanje uri uburenganzira bwo kurana n'umwana wanje umunsi umwe umwana ntivyariye mama waramuvyaye kandi warakoze mama ubu n'umugabo wanje sinishakira sawa afise urugo rwiwe nta kibazo uvuze ngo hari igihe uzotwenga izuba rizogira iki ndagiye kuwa kabiri harageze tuzobira ivy'iwawe mu rubanza mama ndaya gusa umwana wanje yoterinda gutafise ubwo bwo gutenda ariko mama nawe ugiye muri abo bandi tarasisi bayi umwana wanje bye mama bye mama kuya mbio mbio mama kuya mbio mbio mama yavuze ko kwa kabiri ariho urubanza nzokombera costume hasi no hejuru na bukare Tose sinu mugore wiwe warinjiye tik 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 sheri tuzoyora urubanza rwo kuja gufungura nzorege gukwa mama gukwa you regret it utambaye neza you regret it abantu bose bazokuraba you regret it if you know you know if you don't know you don't know bazonda kuko nzoba ndegukije hari igihe tadusona kumbona ucaja kumfunga ninde gukora ko Tarasisi narize karate chin chanwa en 1982 niyo mukinyi wa filme bita Bruce Lee no yatanguye taekwondo muri Amerika arigisha taekwondo atangura gukina n'amafilme niyo natanguye kuraba filme za Bruce Lee nzo bakwita Bruce Lee don't you worry baby don't you worry sivyo ushaka kujame mama pole pole au tujama kurkurarira Sena kibazo okay uyu munsi ntuzagenda kuyerera umugabo aguma muhira atajya kurondera rasiyo yo si umugabo reka tugende kurondera irasiyo Shezaguma ngaha umugabo atajya kurondera rasiyo never si umugabo baseka ndabwira umugani imigani cyane gose
harabayeho umugabo kugenda ukora ibiti byawe jewe izuba ryinshi wananzoga wanyakwera jewe usa n'umuntu abonewe yaje nanje shiri umviriza jewe naragusinyiye ko atanzoga nzosubira kunywa nukuri twamaso asuka amaso nyene ndetse nabona izuba ko ririko rira agakwe n'izuba rikiri gutuma be umere kunye abaturana ayawe wanyo yaje sinanyoye shaka winokiriza nokireza wakuze kwe inzoga waraheze burundu jewe inzoga nihenze nkayishira mu kanwa gusa bo ikimvamo cuda mpamvu sigaye usa neza gusa n'igifungo ntugifunga wasubiye kwambara kwa kundi ukiri imborerwa n'igifungo ntugifunga izuba riramena agahanga rega ceri n'izuba ryongoretse izuba ryongoretse mbatira ndakugaburire oya sheri ibyo njya bireke ndabirabe bireke sinjya byihotse sheri ngo ntiwanyoye niko bari kuri naga sheri je muri no minsi sigaye mfise ingwara y'ibizunguzungu kandi iyo ngwara y'ibizunguzungu imvuna imitsi nta maraso ugifise ukangurira fusana ngura fusana ngo basige dukeye inka usanga ari inzara nyene iri oya sinjya ahubwo reka nje kujya kuryama be izi saha oya nta kibazo yari nko n'indu basi turyame kwe muryame nashaka gusaba umbwiza ukuri uri umukobwa nkanje sibyo kandi ubuzima tuba tubayemo mu gufashanya muri byose bijya bintu ugumurira ubutumwa nande nta n'umwe baziho ko bimbabaza urazi ko nabyo ushobora gushikira mu minsi iza ego naho wuba sinzi ko wubatse cyangwa utarubaka dufate kutarubaka nawe wogera mu rugo ugahura nk'ingwara ndiko ndacamo icire mu kibanza canje wovyakira gute cyo kunezera je nta namwe yantumye esha ndarasabye mukuru ndakwinginze umbwize ukuri kuko nawe vyogufasha ko burya Imana nayo ihora yihoreye aho uriko urabinkorera ariko ntuzi ibikurindiriye ntuzi ko nawe ugera imbere ngaho ugahura n'ingorane ugahura n'ibigeragezo ndiko ndacamo ibigeragezo ntivyavukiye jewe gusa umuntu wese yisanga kuri ino si ahura n'ibigeragezo ariko habwoga ubizana nimba atawe ubwo urazi impamvu uriko urabikora ariko ico nzico nta mugabo wanyigera njama nawe nta n'umusi n'umwe nta na rimwe kandi nta n'iciyumviro c'uko nawe njyamana n'umugabo wawe mfise umugabo umwe rukundo nkunda kandi nubaha mumufata nk'umusazi mukafata nk'imburabwenge ariko ndamuha agaciro nk'umugabo mu rugo sino guforsana uvuga uwo muntu abigutuma kumbura ari wowe uvyibwira ufise impamvu gusa vyiza wobihagarika ko nta kamaro nta n'umunezero muzoga sa vyari ivyo shaka kubaza shaho nakoze umunsi mwiza
Gahungu biti. Ni sawa. Meze neza. Kweli ari he? Kweli? Amazi iminsi 3 adashika ngaha. Iminsi 3? Kumva abagenzi barabakera kweli. Ubu kweli asigaye agenda ahantu aho usanga yuwiki diaspora. Akamara iminsi 3 atarambwiye n'amakuru ko ameze. Divina ari he? Bagiye kwishuri. Sawa rero ntacyo. Nze kumubwira ati ibyo bintu uri kurigira si byiza wari kumurondera basi ugafumutira telefone nimba ata telefone ugifise. Mugo kamubwira n'amakuru yuko umeze. Yego. Mama we. Sense ke kure yayo byogenda gutyo. Nibihe? Urashonje? Ndafise 2000 ngaha. Ehe. Uraza kumuha Divina aje kugura icuye. Sawa murakoze. Sawa. Yagiye. Ndi. Fakwicara n'umwana wanje arahica. Ego kweli ndabona wararetswe urinjiye muri burende hewe urinjiye muri burende usiga ngantu nandamutse n'urugi warufise rwa metalika warufise inzu nziza warayivuyemwo mbeshiyi sohoka ntarinjira indani sohoka iyo ndero ni nyabaki ntiwambonye Nakubo. Nyumba wambonye. Ico bari gucukura cyari giki? Nyishura ntarashavura. Ico bari gukora cyari giki? Bwawazanywe niki? Nazanywe niki? Hajya urafise umutwe n'ubwenge? Nazanywe niki? Nenda kubaza ko mperuka ugenda gose wirukanka. Washushe nandi kutazohagarukira hagufi. Muko ntahagaruka. Si umwana wanje aba. Uko mwe unazanywe nikata nisonugira mbe ndakubaza. Kweri ko utitavye rubanza. Jamwe impamvu nitavye. Nsigaye mvuko kamyorera amaso kampanga neza ukampanga. Mpamvu nitavye nuko nzi ko ndi mukuri. Nta kosa na rimwe je mfise. Uko kuri kutaje ukuvugire kwa upeje. Nabonye bitari ngombwa. Nivyari ngombwa kubera iki? Kuko je ndazi ukuri kwanje. Nahagusigure ntugeze ukumva. Ukuri kubera wangiriye umwana ikijuju. Ikidebire niko kuri. Ukuri nuko atakosa mfise. Ntazi icatumye umugabo wanje amera kurya. Kandi cyo mbona rero wewe usigaye washinyakaye neza urampanga neza ukavuga uri kurampanga neza ukandaba n'ubushira soni neza. Ubwo busu twabukwihe. Mama. Warukwiye kunyubaha. Nimba ukunda umuhungu wawe. Ukaba umukunda ariko nanje unkunda. Kuko wowe nanje ndi umukobwa wawe. Eko man. Mbe wewe wiravye neza. Wowe umukobwa wanje. Wewe. Yugomba kuba umwana wanje. Ugena vyawe ari kumufata neza, ni wari kumugira ikidebire cyo ngaho. Urabona neza ko uba umwana wanje wewe. Ishitani shetani. Mungu wawe nje ndamureze. Ego ko kuramuretse. Ninde wamugize ikidebire kugira umurere? Nivyo washatse. Wamugize ikidebire kugira umurere. Sivyo? Nunyera ureze. Munyereke ko umureze. Nyereka wamusize kubibero. Nyereka wamusize. Amanya kutukara. Yakuzunkarira cyane. Bewana shaka no musina kazi. Kuko iyo nkara bamaze kuguhaya y'umwotsi. Kuko
kuko nabonye ko mpangara kandi warengeje wewe. Hamuviza ndakubwira. Ntiwaretse kwitaba. Hasigaye izi. Zibiri nazo wase kwitaba. Nzocangira ishigaye kugufatisha. Aho uzoba uri hose bakonye bace bagufata. Ariko mama ufata nk'ikintu kure. Ndagufata nk'iki? Ndagufata nyene nk'ikidebire nkuko wagingiriye umwana wanje ikirofu uko nyene. Hajya nawe uri kirofu. Uzi ko ndagufata nk'iki wewe? Nukuvuga je ko ndi kirofu. Mbere urushujya muhungu wanje. Uri kijuju cyo ngaho ugicira urukondaho. Uzi ko ndagufata gute? Uri kumpa mugongo? Ndakubane n'uyu muryango urabuyo. Ndakubaza ko mu mugongo. Ibinyana nivyo ndakuboheje. Juri ko mu mugongo ndiko ndakwereke ariko niho tumenya yuko je nawe tutangana. Urabona gene we nyaguza wa muhimbiri. Yakubuza neza ukanyisha uko wishakiye nuko umenga je nawe Ahubwo yuhera akaza gusanga uri kizigaho. Urakamarama urabona? Koshi umukoshi ndavukanyishura kwe hama nzozana agafuni zo guhonda mu uwo mutwe. Yo! Vergo la gira sporo! Urukora terura ivyuma! Sa? Veno musi nambaye bisa na wewe. Veno kubera kurukuranira be. Uyu munsi rawuzi be. N'umunsi mukuru w'abakenyezi. N'umunsi mukuru w'abakenyezi. Unozi nigenza kugutekera. Abagore ni mukwiye gukubitwa, abagore mukwiye kubemberezwa. Uno munsi ndagushaka umugongo ndaguheke. C'est une journée mondiale de la femme qui porte un bébé. Nanje nkazinduka nkubitwa. Bakamboha nk'umuntu Oya, be babeshe be nindi yo muntu yakubosha nagukubita. Abasuma ibisuma vyaje nga. Se ni mama wawe. Inyene mama kuyambiyo niwe yagukubise. Se kwe kwambaye gutyo. Uno munsi c'est une journée mondiale de la femme. Tori munsi yanje kamwe wambaye. C'est la jour de la femme. Uno munsi no munsi wo kwikukira kw'abagore. Kirazira gukubita umugore, kirazira kira kintu cyose abagabo nibo dukiye kugikora. Shera ariko ni munsi ntago ibereye kuyambara. Nayambaye nyene ko ari umunsi mukuru nyene w'abagore. Nivyo ari umunsi mukuru w'abagore urashobora kwambara nk'abapapa ukambara neza karuvati yawe ugasobeka ugasa neza sibyo? None kwambara ikanzu. Shera basi wabero sibyo? Usa neza. Sasa wabindiriye iki nawe nawe inyuma ibisusu nawe saneza shaka rero isomvyi cyakora umusinda kugutekera isomvyi niteka nije meka c'est une journée mondiale de la femme sawa kanje kuronda nsume hama nawe ucoteka nateka uno munsi koko ntanawe kuna nifise nayo nabaye mu maboko c'est une journée mondiale aho nawe kwambara ipantaro ukambara na costume ugacushako na karuvati tukanyuranye c'est une journée mondiale reka cyane sana ntaco ngira ngo nje gusoma twese kwa amazi mugaje c'est une journée mondiale de la femme qui porte un bébé. Le bébé c'est une fille. Brum brum ça y est on part. Ni sawa ndaho mo nawe gute Chandaho kwe. abandi baraho Araho pe. ni sawa Enda kubaze be. Bintu amaze nishaka kuvuga ko nivyo. ibintu nyabaki
atanguye ari wewe basi nyene ni bya bindi nyene byo kwitoraguza nyene nayo nje kwitoraguza nyene ndabikubaze Mbaza abandi muri bo ivyo nuko bintu. bakuvugira hariya bataza kubikubaza mugaje nka mukuru wawe nimvire reka ndakubaza byukuri ariko turacumye umugabo umuntu nkora iryo kosa jewe sha ngene birwa barakuvuga ngaho ningene ndakubona utekereje byukuri nyene ibyo tatanguye kuva kera uje kubitangura ubu kubera umugabo wawe usigaye ubona ameze kubi iryo kosa ntaryo nakora n'ukuri kandi urabizi ko nakuze azi ko nakuze ndi umukobwa atakunda kuvanga abahungu ngo nkunda uyu ntoruriye niyo mpamvu biriko birantangaza eka bavuge igihe cyo kuvuga ari igihe bazobura ibyo bavuga ahubwo bumirwa icyo nakubwira mukuru wanje kandi sinoguhenda kandi icyo naguhisha ibyo wumva ni sawa sishobora gucinya umugabo wanjye ndabyizera uko nyene ni ukuri ujya nyene ujye tubana ujya nyene wamubona bakoma induru birukanye inyuma niyo mugabo mfise nta wundi mugabo jewe wenyine aha azi ko twakuranye barambonye ngira ngo mu buto bwanje byoba nibyo hama Erika ari Erika yagiye gutembera mu bandi bantu ntuzi ko ataguma ngaha irungurikanye ca ngaha nka buri yonja nka buri byo wihaye kuguma wiyicariye ngaha muhira none ogira gute nahari ngaha nta nirungo hagutera kwe aha ni wanje nta handi nyane mba ndi bufise bugenda maze kuhamenyera namaze kumenyera ubuzima bwo ngaha bwo kugumana n'inyoni turirimbana n'inyoni ashuguma wirirembanira n'inyoni kwe aje nko budahari jewe ashaka ko nza kwicara hanze no kwigumira mu nzu mu nzu yazirungo naho woca ugira kareka ntushobora no gutinya n'ibindi bikoko iyo bizana ngaho nkari havumbutseyo nk'intare ndafise ubwoba se ku bintu maze iminsi ncamwo ariko ma ku bintu nguma mbona iki ubu ntabwo bangifise ubunya ahubwo ubu namaze ko kwiberaho mu mahoro atastress shaka kwiteza mukuru hamabe simusi natetse ibintu biryoshe tugende tuje gusangira uragize neza n'ukuri ariko noneho ndazi ko utari kunyitaba wonyine utagendanye n'umugabo wawe umugabo wari ugongera ryame basi umubyure tujane tuje gufungura n'ukuri tuje gusangirira hamwe cyari ibyo kandi n'ukuri kuba wimvira uciyumvira ni byiza gusangira nk'abavuka ahubwo mbu byankariweho sindavyanse gusa nuko usanze ndi nafashe decision n'umusuko udafungura hey ya nufungura nshaka kumara indwi yose n'imbere y'Imana ewe nakambe n'ukuri nsaba Imana nkirize umugabo udafungura abandi bana mufise Imana mugendana mu mifuko ibyo baba byiyumviriye gute nuko twamuvuje bikanga ntaho tutamushikanya abona ko nama we yaguma yirukanka agira ibinabiri amarango namuroge uyo mwana managize nukuri shaka ndumva ko narambi narushe yavu navuga ati reka mare indwi nibyo Imana yishura ahishakiye ngandari marindwi ntajya mwiyinda nyene nicare nyene ngo ndiko nifungira umuntu nyene mpamvu ku mahondi biro bikoroka ku munsi ku munsi nuko atangwana mfite ngira mu rugo rwawe ubona ari bijya by'umugabo wawe kaboregwe nina yaranazihebye da none wumva nico kimwe nanje gusa rero naho biruko ego ni byiza gusengera umuntu ariko nawe ntuce wiya canke nakamana wifitiye mu mufuko ugenda uratembera nuzura akabwira ati ngaburira mwicare haha akamana kahe jamana unzi twasa kuva kera nubu niyo ngira nsenge ngira mfukame muho ngira ngwize nakabiri nisonzesha umva rero nkubwira ari jewe nojya nkajya kuvuga mu kuryama ndyama akaguruko kandi uramwibuka umugabo wawe byaragukorera akagenda agakubita indwi yose mu gahinga utaze yarara ariko uyu munsi urabaye wawe ndi kumva ko mwihebera raba n'ukuri kw'Imana be wonze sikabiteye n'isoni nawe zurajya basuzura nkubuye ku mwibazo ni byinshi niko tura nkubuye nawe reka ngaha tuzogusanga warumiye ngaho mu gitanda bavuga ubuye uwe ndahurutse n'ubwa Erika ngo kunywa jewe basuzura mwa dukeye ku mugoroba reka ubundi uzohenuka nta byinshi nakubwira gusa wakoze cyane hama Erika niyaza bazakora ku mugoroba tuzana hamwe n'umugabo wanje hama mushobora gusangira nta kibazo
Yebaga baze kuza twikubitira icakura nayo weho ndumva ibyawe byaranyanyaye kabisa. bafunguye ndumva ndyohewe mba numva ko Aisha nanjye ndabibika ndashira mu masorori. Basha bigumaho. Mbe mama naherutse ngaha. ashaka kubya mama iyo ataje ngaha mba numva afise n'amahoro n'amastress yonyine gumanyongereza nta bindi bintu. Aha. Bereka ngende nje kugaburira umugabo hana nisimbiye ngaha mama wanje kugira ndakubwira uze dusangire. Ntari bwamugaburira. Oh. Ni nkaho uce kubitwa. Amakofe kandi. Oyareka. Akofe. Bigana abagore muri kwegera. Ahubwo turijajara. Izi saha. Sawa? Ngo desaha urumva uri kuravuga ngo desaha kubera uri mu mafungo. Je n'ukuri nawe munsi nagirije bingo. Isaho ndaho meze neza nibyiza hama jewe nyene nahise ikibazo kandi kitari ikibazo narinje gusaba imbabazi Gusaba imbabazi? ku bimaze iminsi biba urazi yuko nari nagushimije yuko watwaye umugabo wanje jewe vyari bimaze iminsi rero bimbuza amahoro numva umengo nobikubwira byari nagiye mu masengesho bampagurukije barambwira isaba imbabazi nature rero numva yuko noza gusaba imbabazi nawe rero umbabarire bimaze iminsi biba umbabarire ukuntu nagiye ukubeshera ngo wantwaye umugabo ni ukuri ndasavye imbabazi kandi ndasavye imbabazi ciye bugufi burya bari bampaye amahera kugira ngo ndakubeshere Aho wari wakiriye amafaranga kugira unkorere ibintu byose. yego nukuri cyo gituma naje nje gusaba imbabazi umbabarire ku bintu byari bimaze iminsi biba ni ukuri umbabarire cyane Nuko ndagushimiye. Kanshimira n'Imana yo mwijuru kuko kugira wowe ubwawe ushobore kugira uwo mutima wo kwiyumvira ukaza untumbereye kugira usabe ikigongo. Niba byoroshe. Imana iba yagizemo uruhare. Murakoze mawe. wabonye ko aje kukwagiza ubumara bwa umutwe wa muganga wabibonye je mvuze ugaharira ehe nguyu uri kuririsha yewe no sindakwifata bari kubaje kugutuka Karibu mama. Karibu meza nicaye ubwo nta nisoni shiro nicaye ntasoni wagira ibyo wakoze byose canke watuma byose ngo bizomenyekana ibyo wampaye dili ya byose nuko buko nanawe sa Zira filme bifatanije hamwe na Rukundo TV tugiye kuzanira bino bikurikira. Ushaka amasanamu asa neza ufise imanza zitandukanye yo mariage dote n'izindi manza Film, documentaire na clip. Sivyo gusa turakotesha amakamera meza cyane afise amasanamu meza cyane. Ushaka amasanamu ameze neza kuburyo uyabonye uca wumva wifuje gusubirayo nyarukira muri Rukundo TV. Kandi turakotesha n'amatara aguha umuco mwiza cyane n'amatrepie tutayibagiye. Kabijya rero kuri abandi masama bamifuza imipira ya Rukundo TV ubu mugiye kwironka byoroshe. Ushaka umupira wa Rukundo TV rabi nimero ngaho hepfo uzocugushikira byoroshe. N'abashaka kugendana n'abakinyi ba Rukundo TV nk'abava mu mahanga atandukanye Rukundo TV irahari kandi ifise abakinyi beza cyane no mu mamanza abakora amadote amamariage eka n'ibiteremo bitandukanye mukeneye ababatwenza Rukundo TV irahari Hano mukazodusanga muri Blessing Market.